Mwami wacu dusome ijambo ry'Imana hariya byahishuriwe Yohana 22 ibyahishuriwe Yohana 22 umurongo wa 12 wonyene tumwa bw'amahoro ndagukunda uraryoshye. Mwabonye n'urupapuro rwa nyuma ntiyagoye kuzingura uruhereye inyuma bwa uhereye imbere otuteba ndasoma mu izina rya Yesu. Ndaza vuba zanye ingero kugira ngo rero umuntu wese ibikwiranye n'ibyo yakoze Mwami Yesu atugirire neza. Haleluya. Ndaza vuba zanye ingero kugira ngo rero umuntu wese ibikwiranye n'ibyo yakoze. Mbega nindabivuga Yesu nadufashe cyane. Ndaza vuba bonzanye iki ngo kugira gerere bande najewe nawewe ibikwiranye n'iki n'ibyo yakoze. Iri jambo mfise n'iri ibikwiranye. Yesu nadufashe rafise ingero mukwiranye, nanjye ndafise ingero mukwiranye. Nanjye nibaza Umwami Yesu abahezagire. Nonaha ko mvuze Umwami Yesu abahezagire, mbera abahezagire nonaha abahezagiye kumwe munoje nabivuze kandi Yesu yabikoze. Mugabo umuntu wese yaronse umuhezagiro wiwe. Hari n'uwo batanahezagira. Imana nidufashe cyane kandi atugirire neza. Umuntu wese arafise ingero yiwe. Yesu aravye ingene wihanye. Yesu aravye ingene uriko urakora. Yesu aravye ingene usenga. Aravye ingene usoma ijambo ry'Imana. Aravye ingeso zawe. Aravye ingene uvuga. Aravye ingome imigabo ufise mu mutima. Aravye hajya ubaye ingene uhabaye. Aravye ingene mubana n'abarya mubana. Aravye ingene mubanye hajya mu kibano. Aravye hajya mu ishure ingene bimeze. Aravye avuga ngo ndaza vuba zanye iki Mana nidufashe. Namye nibaza ngo Kayini n'Abeli bose baraza kandi baje gutanga ikimazi. Namye nibaza ingene Kayini Imana itamushimiye, hanyuma n'ingene Abeli Imana yamushimiye. Hanyuma nibaza intera ikibazo n'ubu ndacyariko ndakibaza, ariko iraza kuvuga ngo ibikwiranye. Yesu nadufashe cyane. Kandi nane nibaze kwijambo ibikwiranye. Urabona uko tungana. Aha naho yoza n'impuzu akaba ari yongera akabwiye mudakwiranye yoca ikuroko. Ikirato iyo kidakwiye umuntu gica kirara gica kiroko cyange kigaca kirara
kigaca kimurya. Yesu azanye ingero ikwiranye n'umuntu wese. Hano nasomye ijambo ry'Imana kivuga ngo ibintu bibatangaza. Ibi bintu muriko murabona ntibibatangaza. Kuko Yesu yavuze ngo ugabitanya agiraza ashishikana. Ngo uwandura mu mutima agirere. Ngo ugororoka shishikara agororoka. Uwandura mu mutima ngo wezwa ashishikara agirere. Ivyo vyerekana ngo hendagize vyerekana kuza kwa Yesu. Niri jambo ry'Imana. Ego nakabanga umuntu agaca araba mbe bashajewe yompa ngaha. Ari ijambo ry'Imana rivuga ngo amahanga yose bazokoranizwa kuri we. Yesu nadufashe cyane. Hanyuma rero ngo ace bamwe baca beherereza ibubamba, ngo abandi baherereze iburyo. Yesu nadufashe. Abagororotse aca babwira ngo giraza ngo injira mu bwami. Iyo sigero mbe n'intoyi. Abagororotse bazohabwa ubwiza n'icubahiro no kudapfa, ni ukuvuga ubugingo budashira. Kandi ngo bazotangara nabo nyene babaza bati byagenze gute. Avuge ngo naravye ngene mwasuhuje abantu, naravye ngene mwatanze indaro, naravye ngene mwagaburiye abantu, naravye ngene mwabahaye amazi, naravye ngene mwaravye abari mu maprisi. None narinjira ngo abandi nabo acabwira ngo mbwiraho abazogabitanya bazoronka ibintu bine. Ngo bazoronka uburake no guhambarirwa, ngo n'amarushwa n'ibyago. Niko byanditse ariye mu Baroma 2:5. Umuntu wese azoronka ingero akikwiranye n'ibikorwa yakoze. Tunabika amaso yacu dusenga Imana. Umuntu ace yibaza mbega nditwaje zoronka ingero yiyi. Mana yo mwijuru urakoze kuri ribanga. Uwo umuhigwe yoryakira, uwo umuhigwe yorifata nkama, uwo umuhigwe Mana yorigendera. Kuko iri n'abapfuye bararyiteze, bariteze ingero kandi ngo bazozukira ubugingo. Ariko abapfuye badapfiriye muri Yesu bazozukira amakuba no guhambarirwa n'amateka. Mana urakoze ko tubimenye tukiriho kandi bigikunda ko duhindura. Mana bigikunda amenya ko twetwa. Urakoze rero turagushimiye ko wumvise gusenga kwacu Mucunguzi. Mu izina rya Yesu Kristo umugororotsi niho dusenze. Amen. Yesu abaheza.